ni ukuri burya abanyororo barahonye kuko nabo bavuga ngo hapfuye abanyororo 38 bararenga kuko nabo bajyanye mu bitaro bamwe bamwe muri bo bariko barapfa ni ukuvuga yuko n'ejo hariho uwarayapfuye ari mu bitaro n'agahinda kenshi n'ukuri kw'iborero ry'Igitega no ku bavyeyi bari bafise y'abana kuko n'ubu ntibashobora kuza kubaraba bari mu maganya ubu barara hanze naho seyise naho kuba ruje bamwe yabubakiye uduhema n'ukuri byari biteye ubwoba gushika hamwe bamwe batubwira ati twebwe kugira tuveyo twarinze kumena amabati yo hejuru duca hejuru urumva udafise nguvu ngo yurire canke ngo bamwurize yahera yagahirayo naho rero bamwe bagiye barapfa kubera uko babuze ingene basohoka kandi ikintu cyatubabaje nuko n'abari bacunze amabohero aho kugira babugururire bashobore nuze kunyaga amagara baciye barasa amasasu menshi cyane mbere niyumvira yuko ayo masasu nayo nyene yatumye umuriro uba mwinshi kuko burya urusasi rugiye rugaca ahantu hariko harasha ku mucanga harya hari insinga z'umuyagankuba umucanga ucuba mwinshi ucurandagata rwose urumva rero baravyunyuye nta n'uzi muri abo bapfuye yuko atari abishwe n'izo nsase bariko bararasa oya n'ukuri birababaje birateye agahinda igitigiri kiragoye kumenya kuko gushika n'ubu ndakubwiye yuko n'ejo biriwe barakurayo imivyimba abantu bari bahiriyeyo batashoboye gutora kuko ujya munsi umwe wonyene ntibari gushobora kurara aho bakuyeyo ahantu hahiye haba hanagishushe n'ejo biriwe barakuramwo abahiriyeyo batokombereyeyo rero nicyo gituma ibiharuro bigoye kumenya ariko nuzeye tubajije neza baratubwira bati mubo tumaze kumva bamaze gushika igitigiri kirenga 60 urumva rero nabo bari mu bitaro barokotse bagiye kuvurwa hari ariko barapfira ubu rero nta gitigiri kanuni kiramenyekana kuko urumva ibiziga biguma bitorwa nk'abahiye bakaba umunyota biragoye kubatora batabatora buhoro buhoro tuzotinda tubimenye mugabo byari byoroshe kumenya iyo bafata abanyororo bose bakabaharura kuko igitigiri cy'abanyororo bariyo rijya joro kirazwi turagifise boharura abanyororo basigaye rero ari bazima boca bamenya rero abatabonetse yuko bapfuye gushika uko niyumvira yuko ariho nabo batatoba bapfuye jewe nari nasavye leta yuko abo banyororo bapfuye nabo bapfuye bapfunzwe hari abari bapfungiwe ubusa hariho mbere nabo usanga bari bararekuwe hama bakakubarekura bagaca bahitanywa n'iryo sanganya jewe nari nasavye n'ubu ndongeye kubisaba ni ukuri barya abantu ntibari bakwiye kubahamba ntibari bakwiye kuza kubashingura mpaka imiryango yabo ibonetse umwe wese akamenya ati ubu n'uwanje yarapfuye ariko rero byo twamaze kumva nuko ejo mw'ijoro amakamyo y'igipolisi n'igisoda yiriwe araseha ibyo biziga ngo bajanye sindi bajanye kubata umva rero bikica akajoro bagiye ngo mu gihe cya saa moya y'ijoro nta bantu baba bakiza kuzirika abantu hama ikindi ntituzi yuko bimvye ibinogo bibakwiye canke bimvye bakabashira mu binogo rusange niba babashize mu binogo rusange iryo rero n'irindi kosa ni icaha gikomeye cane urumva bazoba bariye umutima n'abavyeyi babo n'inshuti zabo reka na twebwe dusanzwe dukurikirana ibintu by'abanyororo duca twica n'agahinda kuko kubata mu binogo rusange ibyo ntibyari birekuwe twebwe twari twasabye yuko n'ubu twongeye tubisabe abo banyororo bari bakwiye kubashira muri site yabo bakereka ati abana banyororo bapfiriye mw'ibohero bahiriye mw'ibohero mbe bikazandikwa no mu bitaro n'uwuzoza kubiraba bakagenda kuba bati aba n'abanyororo bahiriye mw'ibohero ry'Igitega kubera ibi n'ibi
gushika ubu ntituramenya n'icyateye umuriro, naho bavuga ngo udutsinga twakoranye. Nyabemwe kanzeyeka umukuru w'igihugu wewe amatohoza baranyarukije, kuko naho udutsinga twakoraniye ntaho bavuze, ntibazi wakoranije udutsinga uwo ari we. Twebweho tukagira tuti nyabura nibarabe igituma iryo bohero ryahiye, hanyuma bashobore no gukinga ntihagire isanganya risubira. Aho mwomenya yuko gutara ubwa mbere n'ubwa kabiri cyane ubwa gatatu iryo bohero risha, umugabo nta ngingo n'imwe bafashe kugira bakingire bajya abantu banyoro barara barundarundanye umengo ni ingurube bashizeyo. Twebwe rero n'ukuri ibyo bintu biratubabaza cyane. Hanyuma nibandike amazina yabo bayamenyeshe, ababyeyi babo bamenya ati uwanje yarapfuye ntakihari, aho kujya bace bazibira ntihagire n'umuntu n'umwe aja kubaraba muri iryo bohero.